mu bifilipi igice cya kabiri neza neza dore ku murongo wa mbere. nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. ntimugire ico mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amuruta. kandi umuntu wese ntiyumvire iby'iwe gusa, ariko yiyumvire n'iby'abandi. umurongo wa 5, mugire wa mutima wari muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. umurongo wa 6, uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu mu mubiri, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. umurongo w'9, nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. umurongo wa 10, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayo byo mu ijuru n'ay'ibyo mu isi n'ay'iby'ikuzimu, kandi indimi zose zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. umurongo wa 12, nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka abariko mushitse agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi, yamara siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize. umurongo wa 13, kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu, ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. umurongo wa 14, mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo nimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'ab'iki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara mw'isi. umurongo wa 16, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa, ariko asangwa nkwiye gusukwa ku kimazi cyo kwizera kwanyu no kwibango ryanyu, kwibango ryako ndanezerwa, nezeranwa namwe mwese, abe ariko namwe munezerwa munezeranwe nanje. gushika hano iri jambo ry'igiciro kandi ryera, duhaguruke kugira ngo dusenge. Mana yizigirwa, turagushimiye no kubw'ino saha y'ubuntu. Mwami, dukoranye kandi kuno mugoroba kugira ngo twambaze izina ryawe ry'igiciro, tuguhimbaze kandi tukuninahaze, tuguhe amashimwe n'icubahiro, kuko wowe gusa Mwami niwe uhabwa amashimwe n'icubahiro. Mwami, turashaka natwe kwimatanya bikomeye kw'iri jambo twahawe. Mwami, kubwo ishimwe y'umukozi warungitswe, uwo yigoye cyane kugira ngo ashire itara, ijambo ryawe gitereka amatara, ashire ibintu byose mu kibanza cyabyo. Mwami, twashoboye kuvyemera kubwo buntu, kubw'iyo mpamvu dushaka gufatana nabyo bikomeye. tuguhe ishimwe, tuguhe icubahiro n'amashimwe. turagusaba kandi biva mu bwina bw'imitima yacu, kugira ngo ubandanye kutuvugisha kuno mugoroba
bice ku ijambo ryawe ryera. nta nkeka uracafise ikintu ushaka kutubwira mwami, koko buri jambo ryose uduha mwami turarinezererwa kandi turaryizera, kandi turashaka gufatana naryo gushitsa ku munsi wo kuza kwawe. icubahiro kibica izina ryawe ry'igitangaza rya Yesu. uhabwe amashimwe, ushimirwe, uhabwe icubahiro biva mu mitima yacu no mu minwa yacu twese no kuno mugoroba naho, kandi ubandanye kubandana natwe mwami. iryo ryose sengesho ryanje kandi iryo sengesho ryacu twese mu izina ry'igiciro rya Yesu. mwami tunakuzaniye n'imitwaro, imitwaro ya mushiki wacu. urazi mwami, urazi umubaro wiwe, urazi imibabaro, urazi ingwara, urazi. turagusabye n'imitima yacu yose kugira ngo ushobore gutabara naho kuko kuri wewe nta ntambuko nini ibaho, ariko uri Imana ishobora kuba ahantu hose icarimwe. uko rero turagusabye ngo ufashe, uhagurutse n'abagwaye bose n'abantu bakubititse hagati muri twebwe. turagusenga tugwije byose icubahiro kibe izina ryawe ry'igitangaza. tugwaye we gusa icubahiro n'amashimwe yose mu izina rya Yesu. amen, amen. ashimwe kandi ahimbazwe umwami kubwo aya mahirwe ayo dufise kuba turi hano kugira ngo dusenge. imbere yacu dufise imitwaro myinshi iyo tuza kuzana n'imitima yose ku mwami, kandi tuza kumusaba dusenga ngo ahezagire, ayishureko. hariho kandi n'intasho nyinshi zo gutanga kuva ku bantu ku giti cyabo, na cyane izirici. numvise umwene data yaje imyaka myinshi kumva ijambo ry'Imana. yabaye Krefeld imyaka myinshi yarashitse. yabwiye uwundi mwene data, aravuga ngo mwene data ngo nanjye sinari kure cyane yaho nashoboye kubyumviriza. yaravuga ngo mwene data, mu iyo myaka yose sinigeze mbona urukundo nk'ururaho, ukuba hamwe, ugutahurana bamwe ku bandi nk'ukuraho. kandi ndizera yuko nibyo Imana itegereza kugaragaza. hategerezwa gusigara amakanda. ijambo ntishobora kuzimanganira hejuru gusa, ariko ritegereza kwinjira mu mitima yacu, rikagira ikintu ritagaragaza ikintu gusa, ahubwo rikagaragaza ico Imana yarirungikiye. amen. kandi turizera yuko ijambo rirabikora. rimwe na rimwe niba ari ijambo rikomeye, ijambo ritabura canke ryinjira, ariko ijambo ry'Imana rirakarishe gusumba inkota y'ubugi bubiri. ririnjira gushikaho ritandukanya impwemu n'ubugingo, kandi rimwe na rimwe ni ibintu tudashobora gutandukanya. ibintu byinshi biba ari ibintu bisanzwe ku bantu, ariko abantu bakabigaragaza mu buryo bw'imwemu, ariko ijambo ry'Imana ryo rirabitandukanya, rigatandukanya ubugingo n'imwemu, rigatandukanya igufa n'imisokoro, kandi nta kintu na kimwe gisigara kidatandukanijwe ngo kigorogwe, gikosorwe. mu weekend yeruka nerezo yinga yeruka ryambere mbeja kuri jewe, ndibaza mbega nomara igihe kingana gute numva umenga sinkogwa ko mu bijanye no gusabwa guha umwanya uhagije Ubusuwisi. biba bifatanye n'umubabaro hamwe n'ibintu byose dukora. nari nazindutse imbere y'ikoraniro, mu ikoraniro nari meze neza, mfite icuka ciza imbere y'amakoraniro. hanyuma naronse amakuru mabi cyane iminota 10 imbere yuko ikoraniro ritangura, kandi aho rero kuri jewe mugisha wari usa n'umaze kurangira. narabuye amaso gusa ku Mana, ndubahuka ndegera imbere
ndaza havugirwa ubutumwa. Hanyuma inyuma y'amakoraniro umwene data umwe araza, umwe bene data gake cyane akunze kumamagara mu izina ryanje, ibintu nta na gato menyereye, ariko waheze imyaka yarambwiye ati mwene data Ewald, muri Suisse urafise abagenzi bamwe mwene data Ewald, kandi muri abo ndi umwe muri abo. Hanyuma emeye ico gikorwa c'Imana rero yaraje, ivyashitse ni ibintu bishika gake cyane mu myaka myinshi. Yaraje arashika imbere, ambosozi ariko arakoroka mu maso yiwe, aravuga ati Ewald, uyu munsi Imana yavugiye muri wewe, kandi ibyo kumbure kuri mwe nta kintu kimwe bisiguye, ariko igihe uba wegera imbere wumva ugaragara ukubititse kugira ngo uzane ijambo ry'Imana, uko kuba ari uguhumurizwa mu kumenya ko abantu bahezagiwe biciye mu gutangazwa ijambo, kandi ikintu cy'igice cyahinduwe na mwemu kigigwa ikintu gitunganye mu mutima w'umuntu. Hanyuma Paulo akavuga ngo ubumenyi bwacu bwose ngo ni igice, ariko Imana yo iratunganye, kandi ijambo ryayo naryo riratunganye. Guhera mu bintu byinshi by'igice ibyo kumbure dushobora kuzana, Imana irashobora kuzana umwuzuro uhuje neza nk'ikintu gitunganye. Aho rero ibintu byose biba bishizwe mu gihagararo ciza kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko abo bene data baravuga icipfuzo yuko byoba ari byiza ko noba ari inshuro nyinshi, hanyuma nkashobora gutanga umwanya mwinshi abantu. Nta wa Mungu n'umwe aho nabayeyo abantu ntibashikanire ubuzima Imana, bo batatu bane, bo abantu 9 10 canke bangahe ntacyo bitwaye, ariko abo bantu barakeneye uburongozi, barakeneye novuga ngo barakeneye umwungere. Kandi twifuje imyaka myinshi yuko yuko Imana yashobora guhezagira bene data bashobora gukoreshwa ku bw'umugisha w'abandi. Mu bwina bw'umutima ndacyabyifuza uyu munsi Imana ishobora guhezagira abantu biyumvira ko ariko batwaye by'ukuri igikorwa c'Imana mu mitima yabo. Ariko turi hano uyu munsi kugira ngo dushimire Imana kubw'ibyo yakoze. Ndizera n'umutima wose yuko turi kandi tubaye mu minsi ya nyuma. Nkuko nabivuze umwanya uheze, ijambo ry'Imana ntirikwiye kuma rizunguruka mu mitwe yacu ngo rizimanganire mu kirere, ariko ritegereza gufata ikibanza mu mitima yacu, hanyuma rishobore kugira ingaruka zigaragaza icyo Imana yarirungikiye. Twumvise kandi twasomye hano mu ijambo ryatanguje Abefilipi 2:1 nuko namba hari mu Gifaransa ngo kwihanikirizwa. Iyo jambo twamaze kuribona hano, nimba ari ukwihanikirizwa, iyo ukwihanikirizwa kutavuzwe muri Kristo, aho rero turashobora kubyirenza, aho rero turashobora kubyibagira, aho rero bizokora inabi. Nimba hari ukwihanikiriza kuvuzwe muri Kristo, ukwihanikirizwa mu kirundi bavuze kuremeshwa, ibyo dushobora kuvuga mu izina ry'Umwami kandi tugashobora kubivuga turi imbere y'Umwami. Mbega twokwitwara gute bamwe imbere y'abandi turi neza imbere y'Umwami? Muvugisha ukuri hamwe nanje, twokwitwara gute bamwe hamwe imbere y'abandi? Mbega twovuga iki bamwe tuvuga ku bandi? Iyo ba Umwami yarahagaze neza
ku ruhande impande yacu, yaba neza neza twari tuzi tukaba tudakekeranya mu buryo tuzi neza ko turi imbere yiwe, tuhagaze imbere yiwe, mbega twovuga iki, mbega twokwiyumvira iki, mbega ibyumviro byanje ibyumviro byawe byemera gute, mbega amajambo yawe amajambo yanje twese byemera gute. Rimwe na rimwe twovuga amajambo atameze neza, hanyuma umwami akavuga ngo ubwiye mwene se ngo ni igipfu, ngo aba akwiriye guhanwa n'umuriro w'ikuzimu, ngo nuvuze ngo wakiguguwe, uwo nawe ngo abakwe guhanwa mu rubanza. Ko muri Mateyo 5:22 Imana izi byose kuri twebwe, hanyuma nubwo biruko bigasa nkaho menga turi abantu bubashe cyane Imana kutuba bandi ku isi, si uko bimeze hamwe n'Imana. Turashobora kuba dufise kubaha Imana kwa misi yose ataco kumaze imbere y'Imana. Ico dukeneye ni ikintu c'ibwina, ikintu Imana ishobora gusohoza mu mitima yacu, gukora mu buzima bwacu mu by'ukuri n'imitima yose. Turi kumwe nawe, turi kumwe n'ijambo ryayo, turi kumwe n'igikorwa cyayo, kandi turi kumwe bamwe hamwe n'abandi, hanyuma tukayigira icizere ko izokora ibyo yasezeranije. Nimba hari ukurembesha byuzuye urukundo cyangwa kwirugwa mu rukundo, nimba hari ugusangira mwemu, hano niho ari ikintu cy'inkoramutima. Ahari ugufatanya kwa mwemu kuri hehe, ukuri hehe, aho mwemu ashobora kurema agashiraho ubufasha bwa mwemu buri aho mwemu adushize, aho hariho gusangira mwemu. Ibisigaye nabyo ni ugufatanya ku bijyanye n'ubumenyi, gufatanya ku bumenyi, ku bijyanye n'imyizerere y'ubumwe. Hari imyizerere mu migwi myinshi y'amadini, ariko ubufatanye muri mwemu, ibyo niyo Imana ishaka kutuzana, niyo mwemu ashaka kutuzana, kandi hakaba n'ibikomeye, hakaba imbabazi, mu mbabazi zidasanzwe. Kumbure ntimushobora kumenya neza icyo ari cyo imbabazi z'ibyina zishobore kubyura imbere mu muntu igihe ari mu mubabaro ukomeye, icyo ari cyo imbabazi z'Imana zishobora kuzana. Hanyuma igihe Mwene Data avuga mu butumwa yuko Imana ikiza mu buryo butandukanye, kandi akavuga yuko Imana ishobora gukirisha urukundo. Iyo urukundo rw'Imana rushobora rukisuka ku bandi biciye kuri no kuri jewe, hanyuma tugashobora kubitahura, tukabitanga buryo bwa kimana. Aho rero umuntu babiraba Imana yamukora ko mu kwizera agakira. Hari uburyo bwinshi Imana ishobora gukoresha kugira ngo ikore igikorwa ciwe. Hanyuma akavugwa muri Filipi 2:2 ngo muduze umunezero wanje muhwanije imitima. Ku murongo wa 5 muri Filipi 2, mugire wa mutima wari muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Ni ibyo, uko niko kumera mu mwemu dukeneye gusa kugira ngo dushobore guhuza umutima n'inama tugana ikintu kimwe. Ntimugire icyo mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amuruta. Amen. Nta nkeka ibyo sindabivuze kugira ngo ndabitsitare ko, ariko ndabivuga kubera yuko ibyo byarambabaje kumenya yuko iyi myaka yose irenganye ntitwigeze duha amahirwe bene data ngo bakorere muri kino kibanza. Byarambabaje kumva ibintu nk'ibyo.
ndababaza mwebwe abari hano uyu munsi na cyane cyane mwebwe abizera guhera imyaka myinshi, mbega mwamuzi ikoraniro rya kera aho bahaye bene data benshi ikibanza kugira ngo bagire umugabane mu gikorwa mu buryo ubu canke ubundi? Mbega hano twaraganjije, mbega hano twadugije ibitugu hano, canke twarekeye ikibanza bose, baba bo ngaha canke abo hanze? Ndiyumvira kandi ubu rero ku ubuhanuzi bwatanzwe, ndashimika kuri ibi, ndizera n'umutima wose yuko Imana yatanze impano by'ukuri, kandi rero birababaza yuko ziba bigwa mu byo gucokorwa. Ariko niyumvira ku kintu kimwe, igihe havugwa mu bahanuzi hakavugwa ngo ntiwishire mu kibanza cya kabiri, ntiwikuremwo, ariko genda ufate ikibanza icyo nakugeneye. Uko ndabizi kandi Imana imfashe, ariko uko nuba ndabyibuka sinigeze nshaka kuja imbere. Nibyo naragize ugusobanura, ariko ibisigaye twahaye uburyo bene data, kandi twaravuze ngo nimwinjire, nimuze mu gikorwa c'Imana imbere y'igikorwa, hanyuma uwufise ijambo yiyumve yidegembya kuba yorizana. Ariko ntidushobora gukora ibintu byose neza, Imana yonyene niyo ishoboye kubikora. Turabwirwa hano mu Bifilipi 2:3 ngo ntimugire ico mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amurota. 4, kandi umuntu wese ntiyumvire ibyo we gusa, ariko yumvire n'iby'abandi. Amen. Nimba dushobora kwihakana ubwacu tukiyanka, tugashobora gusaba Imana guhezagire abandi, kandi nk'uko nakunze kubivuga, nimba dushaka guhezagirwa, dutegerezwa kunezerwa bikomeye, bishimitse, kandi biva ku mutima kuri abo bose Imana yahezagiye. Niba dushaka kunezerwa bivuye ku mutima, iyo Imana ihezagiye koresha Mwene Data, aho rero igihe cacu kiba gishitse kugira ngo natwe duhezagire kandi dukoreshe. Amen. Nta kintu kimwe gikorwa ku by'umuntu ahamiye gukora bw'iti ciwe. Nk'uko nkunda kubivuga rimwe na rimwe, nokunze kwikuramo gatonyi kugira ngo nigarukemwo jewe ubwanje mu buryo ubu canke ubundi, hanyuma ishobore gukora Imana nidegembya. Ni bangahe bonezerwa bemera yuko nobikora agakanya gato? Ego imitwe yanyu ikiranka, ariko ivyo kibazo naco bimaze. Ugomba kw'Imana gube gukoreka mu biri byose. Twamaze kurengana imyaka y'ubwana, turashaka ko Imana ishikira ibyo ifite uburenganzira byose. Umwanya uheze nasomye ijambo ryo mu Ngoma za 2:30, ariko ikintu cangwaze ko mu buryo budasanzwe. Ngoma za 2:30 umurongo wa 15. Babaga ibya Pasika ku munsi ugira 14 wo muri uko kwezi kwa kabiri, maze abaherezi n'abarewi baramaramara, baraheza bariyeza, bazana ibimazi byo koswa mu ngoro yoraho. Bahagarara mu myanya yabo basanganywe, nk'uko byashinzwe na Mose umuntu w'Imana. Abo baherezi bamija amaraso, abarewi aribo bayabahereje. Umurongo wa 17, kuko muri iryo koraniro hari benshi batiyejeje.
bituma abalewi ari bo bagegwa kubagira umwagazi wa pasika umuntu wese ahumanye kugira ngo babereze uhoraho. umurongo wa 18, kuko abantu benshi cyane batari biyejeje cyane cyane bari abo muri Befurayimu no mu wa Manase no mu wa Bisakari no mu wa Bazeburoni, bagapfa kurya ibya pasika uburyo butemewe n'ibyanditswe. kandi Hezekiya yari yabasengeye ati uhoraho ari we munyabuntu naharire umuntu wese. Amen. Umurongo wa 19, aharire umuntu wese ashize umutima ku kurondera Imana ari we uhoraho Imana yabasekuruza n'ahatejejwe nk'uko ibyagezwe by'urusengero rwera biri. nuko uhoraho yumvira Hezekiya atunga abantu, mu gifaransa ngo ababarira abantu. hano hari ikintu cy'igitangaza muri no jambo. ubwoko bw'Imana bwarakoranye, kandi twasomye yuko ngo benshi ntibari bagenjeje icyagezwe cyo kwiyeza nk'uko byanditswe kugira ngo baninahaze pasika. hanyuma abalewi bagiye hagati na hagati batanga ikimazi ku bwabo, hanyuma bamena amaraso ku bwabo. ntibabuze abo balewi ngo ntimwiyejeje ngo ubure nimugume hanze, ariko batanze ikimazi ku bwabo. igikorwa nyacyo cy'ubuherezi kiri ngaha gisomerwa hano mwino mirongo. mbere hano aravuga yuko Hezekiya umurongo wa 18 ngo kandi Hezekiya yari yabasengeye akavuga ati, ariko Hezekiya yari gushobora kuvuga ati ego n'abalewi nabo bagashobora kuvuga ati ade nimwumvirize mudozi y'indi ncuro atari ubu. ubwoko bwari ko bwirira bujya pasika bujya pasika ihoraho, nubwo batari babibereye nk'uko ibyagezwe bimeze, ariko mitima yabo barondera Imana, bayifuza mu mitima yabo, kandi Imana yaravye imitima yabo, hanyuma yemerera abandi gutanga ibimazi mu kibanza cabo no kugira kumija amaraso. aho rero barashoboye kujya. hanyuma Hezekiya atangura gusenga. mbega ikintu cyiza cyane, nta muntu n'umwe yavuze, nta muntu n'umwe yakankamira abandi, ariko umwe wese ku by'Imana yari yashize ku mitima yabo. kandi iherezo ry'ibyo byose nuko Imana yumvise isengesho, kandi nta muntu n'umwe yakubiswe, bose barahezagiwe. hama Hezekiya yavuze mu isengesho hano ku iherezo ry'umurongo wa 18 ngo 19 ngo uhoraho ari we munyabuntu naharire umuntu wese. mbega ibyo si byo byiyumviro bya Yesu Kristo? mbega icyo si cyo gikorwa cy'ubuherezi? ntibavuga ngo n'abazeburoni ngo n'abayisakari ngo abo bantu ngabo bose bareke bagumize hanze. oya, bose barariye umwe wese ku giti ciwe, nk'uko uyu munsi twobivuga iyo twihweje Abikorino ba mbere 11. ariko amaraso yaramenetse kandi baramijagirwa mu mitima yabo, barondera Imana. hano aranditse ku murongo wa 18 ngo kuko abantu benshi cyane, benshi bo mu Efurayimu, bo muri ba Manase, bo muri ba Sikari na ba Zeburoni ngo ntibari biyejeje, ngo ariko bapfa kurya ibya pasika uburyo butemewe n'ibyanditswe. ariko bajya pasika imitima yabo yarifatanye, nubwo biri uko yarifatanye n'Imana hamwe n'ibyo yageze, nubwo
nubwo ubwabo batari bakurikije ibintu byose ibyari byatanzwe n'Imana. Ninde muri twebwe yubashe buri jambo ryose ry'Imana? Hanyuma turabona ubwo Yesu umuherezi mukuru uwamenye amaraso yiwe kandi yaducunguye kubw'amaraso yiwe, kandi dushobora guhagarara mu kumitegirwa amaraso. Nta wundi kiretse uwo gusa yadusengeye, kandi nta kibi na kimwe gishobora kudushikira. Aravuga no ku murongo wa 18 kwerezo akavuga ngo umurongo wa 19 atoraho ari we munyabuntu nahariwe umuntu wese. Mbega ico sico gikorwa c'umuherezi, ngo umwami ari we munyabuntu aharire umuntu wese. Ivyo mbega nivyategeza kuba ivyumvo vyacu, ivyumvo vya Yesu. Arasuramwo Abafilipi 2:5 mugire vya vyumviro vyari muri Yesu Kristo muri mwebwe. Yari kigongwe kandi yarababarira, yari umwuzuzo kandi yari yuduza. Niwe bugingo budashira kandi yatanze ubugingo budashira. Ni umwana w'Imana yatugize abana b'Imana. Ni umuherezi mukuru kandi yatugize abaherezi bakuru. Ni umwami kandi yatugize abami. Aho rero n'igikorwa kirangiye. Aravuga hano ku murongo wa 30 qui s'applique, le peuple qui s'applique sincèrement à chercher Dieu le Seigneur, le Dieu de ses pères, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sanctification. Mais ce peuple est entré dans le sanctuaire. Il avait dans le cœur le désir de participer. Ubwoko bwinjiye n'umutima byo wose bashaka kugira umugabane mu by'Imana yari yakoze. Baje bahumanye ariko bagiye batunganye. Uko niko gutangaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Aravuga no ku murongo wa 20 ngo nukohoraho yumvira Ezekiya ababarira abantu, atunga abantu. Imana izo kumvira buri sengesho ryose rizaniwe abandi imbere y'Imana mu buryo bwa giherezi. Ntishobora kwishura umuntu aje akavuga ngo simeze nk'uyo, simeze nk'abandi. Ariko iyo umuntu aje akavuga ngo mwami wibuke bene data bose n'abashiki banje, unyibuke, turi imbere yawe, kandi nimba hari ikintu kitakunezereje nta kundi kuntu twabigenza. Turi hano kandi turashaka kugira umugabane ku meza yawe. Mwami utwumve, usuke amaraso yawe kuri twebwe, ntagire icyo duharurako, ariko duhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Amen. Mbega dufise iki tutaronse kugira ngo dushobore kubishimagiza? Paulo akavuga ngo ushaka kwishimagiza yishimagirize mu mwami, kandi no kuba Imana ari nyembabazi kandi ari uhemba abayirondera bose. Iryo jambo ryankozeko, narisomye gato nihuta, ariko nubwo biri uko ryankozeko imbere muri jewe. Ubwoko bw'Abisirayeli hano bwakora gusa nkuko bihuje n'ijambo ry'Imana, ariko imbere muri bo ntibari bameze uko Imana ibishaka. Ariko nubwo biri uko, umwagazi wa Pasika n'amaraso byari ngaho, ugusabirwa byari ngaho, ubuherezi bwari ngaho, igikorwa c'Imana carabaye. Kandi umwami umunyabuntu nk'uko vyanditswe yababariye bose, yarabahindukiriye arabahezagira. Amen. Mbega kuno mugoroba ntitwashaka kuramura basi ku mwami wacu. Si umwami wacu si uwari we wese, ariko ni umucunguzi wacu, umwagazi waretse ukicwa, umuherezi mukuru yatanze ikimazi, yapfuye asabira, kandi n'ubu agisabira umwe wese muri twebwe. Mbega ntitwashaka kuza muri ubwo buryo, kuza kuri we mu kwizera, tukavuga tuti mwami turabire mu buntu. Mwami nta kintu na kimwe nzanye, mwami uri byose.
par le sang versé imana biciye ku maraso yamenetse par la parole, y'umwagazi no ku bw'ijambo no ku bwa mwemu, créer une intime communion imana ishobore kurema ubufatanye bukomeye biciye kuri mwemu mu bacunguwe biciye ku maraso, puisse prendre plaisir. kugira ngo bashobore ashobore kutunezererwa kandi aduhezagire. Prière ce soir, iryo sengesho ryacu kuno mugoroba qu'il puisse bénir ishobore guhezagira tout ce qui d'une manière abo mu buryo ubu canke ubundi, kandi ndabivuga n'umutima uremerewe, ashobore guhezagira ceux qui sont sous l'influence abo bose de l'esprit, bari munsi y'ukushukwa canke ukoshwa n'iyindi mwemu. Imana ishobore kubohora, itanga ubuntu bwayo. et en parler ne sert à rien. Kubicira urubanza no kubivuga ntaco bimaze, ariko isengesho rihindura ibintu. Prions et croyons Twizere, dusenge kandi twizere. Turashobora à dire aujourd'hui kuvuga uyu munsi tukavuga tuti umwami kwerezo sera vainqueur azoba et que l'amour uwanesheje, kandi urukundo rw'Imana fera ruzonesha dans les siens. mu bayo. Il ne restera rien de la haine. Nta kintu na kimwe kizosigara c'ishari, c'urwanko, Tous aura tout c'ivyo bintu byose bizoba byazimanganye, ariko kamere k'umwami, divin. ivyiyumviro vy'Imana, Toute la nyuma y'ukwezwa kose, nyuma y'ibigaragazo byose, nyuma y'ibintu byose tugeza gucamwo, en fin de compte, inyuma verra que seul bizogaragara yuko tout le reste est hakorotse ibikaragashi gusa aura été magnifié. izahabu ritunganye rizogaragazwa gusumbira ishobora gutunganwa n'umuriro. Affermir Imana ishobore gushikamisha ukwizera kwacu, toujours iduhe ku minsi yose ku bw'ubuntu inyifato reconnaître ibereye, kugira ngo venons dans sa tumenye uko tuza imbere yayo kandi ibitumenyeshe. au fond Imbere personne n'est tel qu'il puisse se présenter nta muntu n'umwe ameze uko yoshobora kuba yohagarara imbere y'Imana. Uko dushatse guhagarara imbere y'Imana seulement, ni gusa biciye mu maraso y'umwagazi, c'est par le sang. ni biciye mu maraso Sommes rachetés. niho twacunguriwe, niho Il n'y twejejwe. a aucun autre moyen de rencontrer Nta bundi buryo na bumwe buhari bwo guhura n'Imana ku muntu ari hano ku isi, kuko umwami aravuga biciye muri Yobu, avuga ngo Imana nimba itagira icizere abera bayo, nimba n'ijuru naryo ryanduye. Yobu 15:15, imbere y'Imana wera, devant Dieu le Saint. imbere tout est y'Imana fondamentalement impie. imbere byose biranduye. Ntitugire icyo tuvyibaza ko ibyo, ariko ari mu kuko watunganijwe, Péché et la faute ont uwo amakosa n'ivyaha batabiharugwako, kubera yuko amaraso y'umwagazi arabavugira. Hari umukuku wagiriwe ubuntu n'Imana, kandi wagenderewe n'Imana, kandi waronse ikigongwe. c'est en tant que de telles personnes Ni mu bantu nk'abo non ce soir nibo tuza tumeze nk'uko imbere yayo, ku ruhande rumwe dutewe isoni, ariko ku rundi ruhande twuzuye amashimwe pour lui apporter kugira ngo tuyamuzanire de tout cœur n'imitima yose l'honneur pour icubahiro kuri byose. que Dieu Imana nous avoir bénis par ishobore la kuba considération de yaduhezagiye mu kuheza ijambo ryiwe, nous accorde à tous la grâce. kandi iduhe ubuntu Amen. mu isengesho. Amen. Père céleste, Data uri mu je ijuru, remercie de tout cœur ndagushimira n'umutima wose pour la sainte parole de Dieu. kubwo ijambo ryera ry'Imana, kubwo ibyumviro byiza cyane Ils sont exprimés. ibivugwayo. Et je te remercie de ce que Ndagushimira nous yuko parle par ta parole et par ton uratuvugisha biciye ku ijambo ryawe no kuri mwemu wawe, uratwigisha kandi utwereka ibyifata ibereye. Mwami mukundwa, tuza kuri wewe, Nous voulons faire comme ton peuple l'a fait. turashaka gukora nk'uko ubwoko bwawe bwakoze. Turabe umwagazi watanzeho ikimazi, dusabiranire bamwe ku bandi, turi imbere y'inyonga zawe hera. O Mana, mu bibanza byo mu ijuru, Nous partons utweze biciye ku maraso yawe, udutunganye o Mwami, kandi ushimagize izina ryawe, wemeze ijambo ryawe, tous
ceux qui ont écrit. ufashe abanditse bose urazi ibibabaro yabo turagusaba ugire akagongwe ufashe mu izina rya Yesu amen amen